urumva ubunyana uribagiye la fois passe ukunwa telefone agasaki nkazindukira ngameme no kwibrosa ntashobora kwibrosa yasaze ngo akeneye kugenda mbe uribagiye yuko akazi kagira intango kakagira n'iherezo aho no twavuganya akazi yaragatanguye bunaho yagahejeje Kamilia akazi ko kaheze ariko arakora ikinga Jini baze ko agenda kandi navuze yuko ategeza kugenda Kamilia okay mbwira basicishije inyuma yavyo n'umugabo wawe ni musaza wawe ugumufata yuko aguma ngaha kubera iki uri kufata kubiki igituma ufata yuko Arno yoguma ngaha ni giki umviriza rero wala narakuvyaye ni wamvyaye ndategetse sinsavye okay ndasize mvuze nkitegeko apana igisabo Arno akaza umubwira uti mama yavuze nti akazi mwahanye waragatanguye uragahejeje ejo mu gitonda ho bukera azinduka afata ibintu byiwe sinkene kumukana nabo Oh. Camille. Sir. What happened? Not Mama mwahoye. Habaye. Nana kino. Mfenga gusa. Okay. Nizere ko iriwe neza. Ni bon. Ama. Hari ikintu ngenda gusaba. Bwa mbere na mbere ino meta wambaye. Ni meta igaragaza ikinyoma. Igaragaza ikinyoma kiri hagati yacu. Igaragaza mariage idahari. Kuri uno munsi nari nifuza ko yambara. Kubera narambiwe kuba mu buzima bw'ububeshi. Ariko Arno igutwaye kimeta. Ndagusabye yindekere. No. Nayikwambitse imbere y'abantu. Ngaragaza yuko tugiye kubana. Ariko ntabwo byari ivyo. Yari kinyoma twari tuje kubana. Ndagusabe unyemerere basi nzofume ndayikwambika. Imitima yacu izi ko ari ukuri igiye gukora. Aho na imeti kugiziki ye kumeze ndayambaye. Ndabigusabye. Nzofume ndayikwambika
ariko imitima yacu yabikunze, ariko imitima yacu igiye kubana yavyemeranije neza na neza, ariko imbere y'ivyo byose mbere y'ivyo byose rimva gato. Unyemerera ko tubana please. What? Yeah. Arno. Wow. 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 Byiza cyane kuba mwashoboye kwitaba. Uyu niwe tugiye gukorana, bamwitwa Siga. Oh, Siga? Yes. Bamwitwa Ange. That's my name. Wow, she's beautiful enough. Oh, no kuvuga rero ubu rero tubaye umuryango umwe kubera ko tugiye gukorana ikintu kimwe. Abyumvise? Yes. Okay. Ngaze yuko tabahuje. Oh, Ange. Ni byiza guhura nawe. Siza cyane. Yeah. Wow. Very good. Munyumvirize rero. Plan B. Ubu tuvugana. Ngiye gukoresha ibuye rimwe. Inyoni zibiri. Kandi ndizera neza yuko izo nyoni zibiri neza kuzigema. Do you understand? Yes, I understand. Yeah. Okay. Muko turi umuryango turagiye muri action. Uvuze ko ushaka kuzonyambika impeta, imitima yacu bishingira intahe. Yego. Aka kanya urabona neza kunyambika iyo mpeta, umutima wawe uzobishingira intahe. Please. Nyemerera tubane. Arno, ibyo sishobora kubikwemerana na gatoya. Wibuke situation wansanzemo. Ntabwo byari ibintu byoroshe. Amajambo yaje kumbwira ubunyene aragaragaza ko ari ibintu wifuza ko biba muri kazoza. None aka kanya urabihinduye, usabye kunyambika alliance. Ngiye kico shingire nta umutima wawe. Ku mutima wawe uri mu rukundo. Uzi ntambara ndiko ndagwana ya mama wanje. Nawe urashaka ngwana yiwanje. Umutima wanje ntabwo byishimye, ntabwo binyemerera. Babaririye abatutsi bayikuye. Hamaka media. Ushobora kuba utabitahuye. Ino ni proposition. Navuze ati iyi mpeta ya mariage ni wabikunda tuzoyambikana imitima yacu yabyishimiye, ariko ino mpeta niyo kubigusaba ko tuzokwambikana twabyishimiye hagati yacu, umubano hagati yacu ino ntiyigeze ibona ibaho, yaje direct. Ni kuvuga nta kumenyana twigeze guha, nta fiançailles yigeze haba. Rero nari nifuza kuko
umwanya tumaranye by'ukuri hariho byinshi mbona nkabona ko ufise urukundo kuri jewe ni nkuko nanje ari byo byinshi ngwaragariza nerekana urukundo mfite kuri wewe niyo mpamvu rero nari ndabigusabye mazi nizokurikira please ni wanjye ndabigusabye ndasize mvuze nk'itegeko apana igisabo aho akaza umubwira uti mama yavuze nti akazi mwahanye waragatanguye uragahejeje ejo mu gitondo aho bukeye azinduka afata ibintu byiwe sinkeneye kumumva kandi ngamwe okay aho no ntabwo nifuza ko umutima wanje uzosubira kubabarira igira kandi bigatuma nsubira muri situation atari nziza. Ntabwo nifuza kandi kongera guhitamo nabi. Mama Camilla. En fait demo narinda kuzanye ngaha. Ugira icyumviro unterera. Ofete ibi bitoko ari bitatu iki na kiriya gikurikira hari ubona bari abantu bari bariko barabagara umuceri. Niki inyi uko ari bitatu biri ku isoko. Kandi urabona nashaka ndabigure kubw'umugambi urazi ivyo twaganira gushitse kubw'umugambi wabajya abana bacu sinzi wewe uvyumva gute nukuri cyambere kwanza reka ndagushimire ku cyumviro cyiza wanje kugira ndabona koko waje ufise umugambi nukuri ndabiravye ibi bito birakwiye ariho bagitangura ubuzima sha vraiment ndazi ko bazohakura umwimbo utari muke kandi ushimishije cyane. Hajya umutwe umwe ngo ntiwigira inama niyo mpamvu je naguhamagaye ngaha anye kugira ugira icyo unterereye hama tukiri ngaho onye urazi ko ubushitse twayaze byinshi byo gushingiranira abana hama tukiraho hari imbere hirya harimo nakire giti cy'umwembe hirya hariho ibindi bito byo kugurisha urazi nka femme d'affaires sinzi ko nubundi ko ugiye kuba mwana ndi ba mwana wawe tugiye kuba ba mwana wawe hama sinzi ko nubundi twoshira hamwe mutahe tukaraba ko cyangwa umutahe tukabirangurira hamwe kuko nubundi business y'umuceri ni ikintu cyambere cyunguka cyane kubwo gucira inzira abana hama none tuko turakura nabo tubasige mu nzira nziza izo bashitsa kuvyifuzo vyabo mbere no kubana babo bazobamuka ko nabo nyene sizi ko nkundira tukaba turagenda tugashikiyo mbere tukaraba nkabikwereka ivyo vindi tukaba ko twoshira mutaye hamwe ama tubirangura tushire tuje muri business ego cyane nukuri nungiye kandi gushimira ubugira kandi ndumva yuko ufise umugambi mwiza umugambi w'iterambere kandi na cyane yuko usanzwe uzinyene ko ndi umuntu w'umushakashatsi ndondera ariko hagati aho mbe wa muhungu wawe iyo bageze kuko kagahungu narakirukanye karamviriye mu rugo karavuye mu zabumwana wanje rero niwe usigaje kuko iyo twasezeranye kuko nabikoze twamaze kubyumvikana ndabishira mu ngiro hama nukuri nta kibazo reka twegere hajya imbere naje numva ndahakunze ukuntu hameze neza mbona n'umuceri umenga usa neza haranamera nukuri tuharabe hama tuhashira imitahe vraiment dukore nakare abantu nabo kuri byo kunguka sabo guhuzwa n'amajambo abo guhuzwa n'ivyunguka iterambere ego tushobora kugenda rero tukara hama mbanje kugushimira kwanza kukubona ko rijyashano wabanje kugirukana kwanza banzo kore ngaha kwanza je ndakunda kuyaga tuyage n'umuntu ivyo dushitsa apana kuyaga amasigara cicaro neza cyane cyane uvana gushimiye kuri ico hama tukiri ngaho wambaje kuvya umuhungu wanje gome yaravuye mu Bufaransa uwageze ari muri Benin yacyasimbira muri Benin gato ariko la fois passée twaraganiriye ambwira yuko hari ibindi bintu yagiye gutora muri Benin urazi ibintu bya business mu businessman ntaguma hamwe you know mu businessman ntaguma hamwe bisaba kuguma pita urundi uca hirya no hino gwirabe ko ushika kuco nawe wifuza reka tuze tubabera urumuri abana bacu baze bakurikiye hama ndibaza vuba arashobora kuzoshika amani yashika muzobimuze kumenyeshwa hama sinzi ko twoba reka dushike yo turabe